sola ya gatatu yari sola gracia, seule la grâce, ubuntu bwonyene nibwo budukiza. Mwibuke naho ukwizera c'est le moyen, ni inzira, ariko ikidukiza n'ubuntu. Ubuntu bw'Imana nibwo butuma tunizera. Musanzwe kumpera ya vyose dukizwa n'ubuntu biciye mu kwizera. Sola fide na sola gracia birafatanye. Dukizwa n'ubuntu biciye mu kwizera. Ubwo buntu nabwo twawuronse biciye muri Kristo Yesu, ari we nzira yonyene idushikana ku Mana. Niyo mpamvu sola ya kanisha yitwa Solus Christus. Seul Christ est le médiateur entre les hommes et Dieu. Ntabwo ari pastor ampuza n'Imana, ntabwo ari shengero rimpuza n'Imana, umuhuza w'umuntu n'Imana ni Yesu Kristo, ni kuba cakoretse ku musaraba. Bwa nyuma nimba ivyo bintu vyose ari uko bimeze, kumpera ya vyose n'Imana ihabwa icubahiro, si umuntu ahabwa icubahiro. Nimba Imana ariyo ikiza kuva ku ntango gushika kwiherezo, nimba ari itanga ukwizera ikazigama nuko kwizera mu muntu gushika, nimba ari itanga ikimaze arico Yesu Kristo kugira ngo tucizere dukizwe, solideo gloria, à Dieu seul la gloire. Abareformateri baragwanye intambara yo gwanira icubahiro c'Imana, kugira ngo icubahiro c'Imana gifatanye n'agakiza, nicitirirwe ecclesia, nicitirirwe pastori, nicitirirwe umuntu n'umwe, citirirwe ya Mana yatwiyumvire kuva kera gatanga Yesu Kristo. Icubahiro gihabwe ya Mana nyene yaza kuducungura ku musaraba. Bihava bikomeye. Icubahiro gihabwe ya Mana nyene iza kudushoboza kwizera ariyo mpemu yera gushika kuri wa munsi Yesu Kristo aza kudutora. Iyo ntambara yo gwanira icubahiro c'Imana contre les traditions, contre ubundi bubasha bw'idini, nibwo rugamba rukomeye kandi iyo message bari basangiye.